Icari giteye isi ubwoba uyu mwanya cyamaze kuba aho Amerika yateye igihugu ca Iran mu masaha ya saa 8:30 y'ijoro. Perezida Trump yagiye ku mbuga ziwe arandika aya majambo akurikirana ko Amerika imaze gutera Iran ibigo vyayo, aho Amerika yateye ibigo bikora intwaro za kirimbuzi vya Iran, ibigo bitatu. Reka ndababwiye ivyarivyo n'amagambo Perezida wa Amerika Trump yiyandikiye ku mbuga ziwe. Ikigo ca mbere yitwa Vodo, isanzwe itunganya ibibombe vya kirimbuzi mu gihugu ca Iran. Reka mbandanye ndababwira n'izikurikira. Amerika ibandanye ivuga ati twongeye turasa n'ahitwa muri Natani, twongeye turasa n'ahandi hitwa F Kiarabu ni kigumu mtanisamee. Aho hose n'ahantu hatatu muri Iran hatunganyirizwa zirya ntwaro za kirimbuzi niho Amerika yamanjije kurasa. Ni kuvuga yuko Amerika yivanze mu ntambara ya Israel na Iran. Ntituzi ibikurikira aho bizoherera. Mwaka kanya iri kwibaza mbese koko bizogenda gute, bizoherera hehe ko Amerika yivanze mu iyi ntambara ha kuba umuhuza. Ko igihugu ca Iran yari yarubatse izino nganda munsi y'ubutaka iracukura, ariko niko kuko Amerika yashoboye kubirimbura, kuziripura ikoresheje indege zayo n'ibibombe biremereye vya Amerika. Israel yari imaze igihe itabaza cyane isaba Amerika ko ishobora kuyitabara kuko yoyo ifise indege n'ivyo bibombo bishobora kuripura mwako gace, mw'ivyo bice Iran ikoreramo izo ntwaro za kirimbuzi. Ntwaro zanyu zishobora kurasa zigahingura munsi y'ubutaka zikamena vya bigo vya Iran bikaripuka. None Amerika yaraye ibisize mu ngiro. Ambo yabandanije avuga ati turangize misiyo yacu kurimbura ibigo bitatu vya Iran vyakora intwaro za kirimbuzi. Ibigo bitatu vya Iran vyakora intwaro za kirimbuzi zikomeye gose, zifise n'ubushobozi bukomeye. Ati indege zacu zivuye kugaba ivyo bitero z'abanyamerika ubu ngubu zamaze gusohoka no mu kirere ca Iran zinjira muri Amerika. Israel yari yakomeje isemerera isaba ubufasha Amerika kuko ivyo bigo bitatu vyari bigo bikomeye vyakora intwaro zari zibujije amahoro igihugu ca Israel. Site ya mbere yari y'ingenzi yariyo yitwa Vodo yo muri Iran. Niko kubandanya avuga ati indege zacu zeje kuripura iyo site ariyo Vodo. Yabandanije avuga ati felicitation ku ngabo zacu z'abanyamerika, ku ngabo zikora ibitangaza zacu zikoze akazi gakomeye kuko nta kindi gisirikare na kimwe ku isi zoshoboye gukora kano kazi atari ingabo za Amerika. Kuko Iran igiye kubaka zino nganda zayo munsi y'ubutaka yaragiye iracukura munsi kabisa, munsi ku buryo Israel itoshoboye no kuziripura, kuzibomora ikoresheje intwaro zayo. Ariko kubwo gusaba ubufasha Amerika yahisemo kubafasha irakora. Amerika yahisemo gukora ako kazi, yinjiye mu intambara y'isi ya gatatu. Ndabona igiye kongera gutangura bushasha kuko buri bihugu biguma bitanguza intambara. Uko niko intambara y'isi ya gatatu ishobora gutangura. Arangije Perezida wa Amerika ariwo Trump yabandanije avuga ati ubu noneho dushobora kugana inzira y'amahoro, murakoze, dushoboye no kuja mu biganiro bigarukana amahoro. Ico Perezida wa Amerika Trump yashatse kuvuga ko ubu Iran ishobora kugana mu nzira yo kugarukana amahoro, yani mu biganiro vy'amahoro. Ivyo byose yabivuga mu gihe yaravuye guturitsa igihugu c'abandi, igihugu camwiyamye, igihugu camuhaye gasopo. Kuko Trump yaguma avuga ati, Trump yakomeje asemera avuga ati ko Iran idakwiye gutunga ibitwaro vya kirimbuzi bikomeye ku isi. Niko guca bandanya abashinyaguriza avuga ayo magajambo ati ubu dushobora kuja mu nzira z'amahoro, aho mu gihe Amerika ihejeje kubomagura ibigo vyanyu.
mu gihe mu minsi heze Trump bamubajije mbese ko Irane yemera kugana Irane yemera ibiyago arivyo inzira zo kugarukana amahoro. Trump nawo yishuye ati Irane narayibwiye kuko mwategereje abantu bamanza gupfa ibisasu bikamanza kuripura igihugu canyu kugira mugane inzira y'amahoro, ariko vyasa nk'uko umenga rikavuga ati nanje ntavyo nkikeneye kuko namwe mwaramaze gucererwa, niyo mpamvu yishuye uko. Perezida wa Amerika ariwe Donald Trump yagavye igitero kuri Irane, ariko arangije aheza aravuga ati ubu noneho turashobora kuja mu biyago vy'inzira y'amahoro kugarukana umutekano mu gihugu canyu. Ibi bintu Trump yagize bisa nk'ibintu bitanejereje abantu benshi ku isi bagiye batandukanye. Ibi nivyo vyariko turirinda, ariko noneho birabaye. Ikindi perezida asa nk'uko yakinye, perezida wa Amerika Trump yakinye igihugu ca Irane, kuko igihugu ca Irane cari cakomeje kugaragaza ko coco gikeneye kuyoboka inzira y'amahoro, ariko perezida wa Amerika Trump ku munsi w'ejo bari bamubajije gahunda yo kuja gufasha Israeli mukataka Irane urabivuga iki. Perezida Trump yishuye ati mpaye Irane indwi zibiri zo kuvyumvirako, kuko nanje ngiye kuvyumvirako tumenye ico gukora, nanje nyene menye ico nzokora kugana mu biganiro bigarura amahoro canke nshobora kwataka Irane. Mu yandi magambo nico yashatse kuvuga. Mu yandi magambo yavuze ayo magambo kugira ngo arangaze Irane, kuko yavuze ati mpaye Irane indwi zibiri zo kuyumvira, nanje indwi zibiri zo kuvyumvirako ico gukora kugira ngo menye yuko nzaja kwataka Irane mfatanije na Israeli. Arangije aza guca inyuma muri huve igihugu ca Irane aracataka, aracanaguza ibigo vyaco vyakora intwaro za kirimbuzi mu gihugu ca Irane vyari munsi y'ubutaka. Igihugu ca Irane muri uno mwanya cari kiri gutekereza ati Amerika nta gahunda ifise yo kutwataka, tugiye kuyoboka inzira y'amahoro, ibiganiro bishikana ku nzira y'amahoro. Muri kano kanya abantu bose bagize ubwoba, kuko bari kuvuga ati Amerika ntiyari kwivanga mw'ibi bintu, ntiyari gutera igihugu ca Irane. Mvu abantu bafise ubwoba nuko igihugu ca Irane cyanikije Amerika ati nitumenya ko Amerika irikiraha ubufasha Israeli koresha mu kutugabako ibitero mubaha ubwirinzi, bishobora gutuma natwe igihugu ca Irane tugaba ibitero ku birindiro vya Amerika biri muri ako gace duherereyemo. Ubu muri kano kanya isi yose iri mu bwoba ko Iran ishobora kugaba ibitero ku ngabo za Amerika, ku birindiro vya Amerika biri mu gace gaherereyemo Iran. Ibihugu vyose haba abanyagihugu bari mu bwoba, bafise ubwoba bwawuzuye, kuko muri Aziya y'uburengero murabizi neza hari ibirindiro vyinshi vya Amerika z'ingabo za Amerika. So Iran ishobora kucitera muri ivyo birindiro z'ingabo za Amerika. Reka turindire ikizokurikira nikigiye gukorwa n'igihugu ca Iran muri biriya bice nyene vya Middle East. Amerika ni atwataka, sinatwe tuzogaba ibitero ku bikorwa vy'ingabo za Amerika no ku birindiro vy'ingabo za Amerika bari muri buriya burasirazuba bwo hagati, kuko hariya hari ibirindiro vyinshi n'ingabo nyinshi za Amerika. Reka twitege ico Iran nayo igiye gukora ku ivyo birindiro. Abanyagihugu b'igihugu ca Amerika bamaze kubona ivyo Trump yavuze, bace batangura gusemera avuga ati abasirikare ba Amerika Imana barinde bikomeze kubaja imbere mu kazi kabo ka misi yose ka gisirikare, kuko Amerika ifiseyo ibirindiro vyinshi cyane. Bivuze ati akanya kariko kose Iran ishobora kugaba ibitero mu ivyo birindiro vya Amerika. Arabonye ko bano bagabo igihugu ca Iran iyo bavuze ikintu baragikora. Iyo bavuze ati turakora sana tugume tukurasa kugera ku mwisho barabikora. Bivuze ati babwiye Amerika ni mu bikora tuzarasa ibirindiro vyanyu, turase n'ingabo zanyu biri muri bino bice n'ibikorwa vyanyu. Bivuze nico kintu tugiye kubona kibaye muri uno umwanya wari wose Iran ishobora kwataka ingabo n'ibirindiro vya Amerika. Amerika nayo yaravuze ati Iran ni wibesha ukarasa ku ngabo zacu canke ukarasa ku birindiro biri muri ivyo bice, natwe nka Amerika tuzogira ico dukoze mu kukwivuna. Natwe nka Amerika
tuzamanura ingabo zacu zize ku butaka bwa Iran, zize kwivuna umwasi, tutanguze intambara yo kwivuna igihugu ca Iran kugira tugwane namwe. Ndibaza namwe muri kumva uburemere canke inguvu intambara yaho iriko iragana. Ikindi kintu giteye amakenga, umuyobozi wa mutwe uri muri Yemen witwa Houthis yagize ico ashikirije. Umutwe wo muri Yemen murazi neza ko rugiru guco ukarasa ku gihugu ca Israel. Musi umukuru umuvugizi w'uwo mugwi yagiye ku karubanda aravuga ati Amerika nimwihenda mukarasa ku gihugu ca Iran canke mukivanga muri intambara, amato yanyu, indege zanyu n'ibikorwa vyanyu biri muri kikiya canke mu nyanja y'umutuku, amato yanyu acamo n'ibindi vyose tuzoca tubirasaho natwe twihore dushigikire igihugu ca Iran. Zitwa bitu Amerika yakoresheje muri ivyo bitero itera inganda zikora ibisasu vya kirimbuzi muri Iran. Amerika iza yigamba ko arico gihugu conyene gifise izo ndege, ariko ivyo ngivyo ntabwo twohita tuvyemeza 100%. Ibi bibaye bimeze neza kari vyo ivyifuzo vya Benjamin Netanyahu, umukuru Premier Minister arongoye igihugu ca Israel, tangura kuboneka mu bitangaza bikomakomeye vyo muri Amerika, ahita abwira abanyamerika abereka ko Iran ibanka, anabibutsa ko ibanka ku rugero rwo hejuru. Inkuru yacu nahigarukiye, murakoze, mukomeze kugira subscribe, share, like and comment, dukomeze kugira umuryango wagutse. Murakoze.